Ndabaye maramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabuke nkuko vyama n'umunsi rero nagira ndabaganirize ku bijanye no kwikorera canke gukorera abandi itandukaniro riri hagati yavyo kuko ndi umuntu umwe mu bantu babigerageje rero kuva nkiri umwana muto kuva nkiri mu mashuri mato mato ndibuka ko nagerageje kurondera amafaranga novuga nti ntivyakunze ariko mu nyuma nagiye mbona ibintu biza bihinduka mu mwaka wa gatanu mu wa gatandatu ndibuka yuko nagiye ahantu kurangura intore nkazidandaza zikahomba mu nyuma nkadandaza imihwi urumva nyene windiremuranye ikishaya ndibuka ko naciye ndabihombesha nkaca nguramwo ikirato nibuka ko amafaranga ya mbere nari nagabiwe inkoko na senge wanje mu nyuma ivyaye ndayigurisha ndonka amafaranga niga mu mashuri yisumbuye hageze igihe nyene ndabona yuko ibintu vy'amafaranga nariko ndayaronka cane nimvira ikintu nokora kizana amafaranga kandi kitambuza no kwiga ikintu nakoze n'igiki naciye ntangura kunywa mu bantu abo bita abakinyozi ubu rero jewe ndazi kunywa naramuye abantu benshi naramuye abanyeshuri twiganye mu ntara ya Cankuzo muri komine Kigamba Nyamasheke Ngiramuranye mukaba abahazi nari umuntu hamwe cane gushika naho namwa abategetsi b'ico gihe aho hantu nta matara y'ubwahashike urumva vyumvikane yuko hatandi matara yarahari ikintu nakorana mu kumwa nafata ugwembe nkashirako agasokozo kakandi gafise utuntu turyamye nkaca ndabika ko hama rero umuntu nkaca mera ngo bikamusokoza abandiko ndamunwa hama nashobora kugabaniriza umushatsi nkagusigariza muke canke mwinshi bivanye n'ingene nawuregeye muri ako gasokozo ugwembe rwari rushasha umuntu wese afite urugwembe rwiwe hari n'uwo naheza ku muntu nkoresheje zibiri canke zitatu bivanye n'umushatsi wiwe ukuntu waba ugumye. Okay, no kuvuga rero mwico gihe nari mfise ingabirano novuga idasanzwe yo gukina mu dukino dusanzwe tw'inkenera abantu ibintu vyo gukina amateatre mu birori vyoganirwa na leta mu kwikukira iminsi y'ubumwe bw'abarundi biki vyose n'ibirya vyose leta yagende itunganya kiriya gihe nafise umwanya wanje na ekipe tugakorana ibintu vyo gukina. Okay, ivyo vyonyene vyo gukina vyotanze ubuzima yabo vyahaye ubuzima mu nyuma ariko jewe nabandi nasize kumwa no muri mashuri nyene yisumbuye nyene bamaze kunyoreyanta naho nabandanijemwa hama kindi nakora je n'umuntu ushobora gufasha bajya naracapa ibintu bigomba gukinwa mu mateatre bakaba banyikora ko nkabacapira nyine bivanye n'ivyumviro bafisemo n'abazokina nkaca ndabihuza nkaca ducapo tubwira publicité ya théâtre n'amateatre nyine navenza ndayakina ndonkamwo marore ndibuka yuko nigeze gushaka no kwandika iwanje ariko niga mu indwi ariko umwigisha nyakwigendera yitwa Salvatore ntabwo yashoboye kubimfashamwo kuko ngira ngo sinzi ko nawe yarabizicoye cyane narayigeze kwandika ntabwo ndandikwa script mugabo ntiyashoboye kuyimusohora n'uyu munsi arinze agenda tutagikoreye ko ariko nanje ntabwo nabibandanije ivyo kwandika ikindi naco rero turetse ivyo niyumvamwo vyo gucapa n'ivyo vyo kumwa maze kuba ndoye muri kaminuza kumwa ishitse i Bujumbura nabona umengo ni igikorwa c'abantu bakengeretse cane surtout yuko muri kaminuza y'u Burundi batwereka ko iyo umupolisime umuntu yiyubashe sinabona yuko umengo sakaza kandi kose nabapfa gukora niho naciye nimvira ikintu co kuba co kufotora ndibuka ngena nkafotora kuri Tanganyika nkafotora abantu ntazi ico gihe amatelefone ariko yaramaze kuza abasigira nimero hari n'uwundi vyahirira aho nyene namufotora zosigara ifoto ziwe nziza ariko ntashobora kumutora
ikintu rero cyatumye ndeka kumwana kibabwiye yuko ndi Bujumbura nawe nimengo nakazi gasusuguritse kumwana gufotora naho rero ikintu cyatumye ndabiheba nagiye gukizwa hama rero nkabafise appareil photo nkimvira rimwe kugenda mfukamye gufukama dufate iyo mfise ico nganira n'umukozi w'Imana nkaraba gusiga appareil photo mu ntebe bikanyanka mu nda nkaraba kuyitwara nkabona umengo biranjena mu nyuma ndabona yuko ibintu byo gufotora bitari vy'iwanje ko nabona umengo byarambuza gukorera Imana cyane kuko iyo ndiko ndabona umukozi w'Imana cyangwa abaririmbyi naharura amaposteri ndiko ndabonamo meza ariko meza ariko nzana amafaranga ivyo rero birece biratuma mpeba ico cyo gufotora mu nyuma rero navuye ndaba ikindi kintu nokora nari nababwiye mu ntahe zaheze nubwo hari bambwiye ko hari zitumvikanye bishoboka ko nzafata ndazisubiramwo harageze igihe nja gukora akazi k'ubuzamu akazi k'ubuzamu rero n'akazi naboneyemo ibintu byinshi cyane nakakoze imyaka irenga 5 n'umunyezamu kandi narongera nkiga nakora no ku murango ni inkuru ndende ariko ivyo byose byatuma bimpa kurondera amafaranga sinashobora kurondera amafaranga ahantu hamwe ni ukuvuga yuko narakora ijoro ry'izamu no ku murango inyuma yo guheza amashuri navuye nkorera abantu ahama nkikorera ariko ivyo bintu nkama ndiko nkorana ubuzi bubiri gukorana ubuzi bubiri rero vyamye ari ibintu vy'iwanje menya ingene umwanya ndawutanga hama rero ivyo gufotora nababwiye ingene nabipfuyemo ndagiye mu izamu naho kugira ngo mve mu izamu naho maze kubaka urwanje niho naronse akazi muri ONG hanyuma ndabona yuko ngiye hagati mu gihugu canondera ubundi muntu ndahasiga kugira ngo ashobore gusigarana uwo mupatro twari ko turakorana ivyo vy'izamu izamu ndarisohotse uko ariko ntabwo norivuga nabi kuko twarahuriye n'abagenzi mu izamu haramfashije gusenga cyane mu ijoro iyo ndiko ndararira impangu nini n'amamodoka n'ibindi bintu by'abantu byarafashije cyane kuko mu ijoro ndasenga nafise umwanya mwiza cyane wo gusenga nafise umwanya mwiza wo kwimvira cyane kuri katoza kuko narimvira nti aba bantu ndiko ndaraririza mu nanje nshobora kuba umunsi munogira abakozi nanje nkabanoba umwe mu barari kwizamu narabona yuko bishoboka twaboneye byinshi rero muri iryo zamu nagenda babwira bimwe mu izamu rero n'ahantu nabonye hari haba umuntu utegereza kwishira hasi nubwo n'abafise amashuri ndiko ndiga nubwo ntari bwaheze ariko abo abantu barabona barabusha amashuri batari bake kandi nahabonye Imana yagiye imfasha ndetse ko aho hantu ndabasubiriyemo nimba mutavyumvise mu minsi yahera mu kuja muri iryo zamu nagiye niga muri kaminuza umuzungu rero yaduha akazi arambaza ngezweho kuko nari umukizwa sinashobora kubesha arambaza ati wewe uri umunyeshuri ndamubwira ntego ngwabo genda mu abanyeshuri duha akazi ndamubwira nti nyakubahwa jewe naje nzi ko ndi umunyeshuri ndagomba yuko umpa akazi nkazogukorera uko ushaka jewe ivyo narinje nzi neza yuko atabanyeshuri umuha akazi ariko nanjye ndagira ndabasaba umuha akazi aca arambwira ati genda hariya hama rero turagenda muri formation y'indwi zibiri duhejeje formation hageze gutanga aho umuntu akora mu ijoro canke umurango nivyo vyari gutuma umuntu akora canke ntakore jewe nagize Imana bashira mu ijoro ariko abo twari kumwe bari babanza kubona ko umuzungu yanyemerera bahavuye bashaka kumviriza nyene bovuga ukuri biranka ariko bashaka umurango babaye bagikora izamu yego iryo zamu nubwo ryafashije vyari byo byanyiciye n'ivyo kubera abandi bagenda muri etide nanje nkaja mu izamu nkijana abandi baja kwigira hamwe bace bamenya ariko je ndasubira mu mishuri birananira kubera naja kwigana ibintu ndumwe mu ijoro natwara amakaye ko nariga ariko kwisubiranamo ibintu ntabwo byaba byoroshe ibintu by'amakontabilite n'ibindi hama rero iyo myaka 5 yarahetse navyo naboneyemo ni byinshi nkuko nababwiye twarabonye abantu izamu ryo kuri ijoro rinyegeje byinshi
ijoro rinyegeje byinshi cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura aho narindi nabonye ko ijoro ryari rinyegeje ibintu byinshi. Maze kuva mu izamu rero nkuko nababwiye nari ndose akazi muri ONG nahone sinashoboye gukora akazi kamwe kuko gukora akazi kamwe ngo byari by'iwanje. Nagiye maze kuba mfise imashini yo kwimprima no gusohora nakora ama invitation nagiye ndabikorana mu ijoro nkakora ivyo vy'ama invitation ku murango nkaca nkora ivyo vya ONG. Mvuyeyo mazeyo nk'amezi 4 kontra yari iheze ese ni inkuru nababwiye hama nja kurondera ingene nikorera. Ico gihe rero ndiko ndaheza gukora muri ONG kontra narimwe yari y'amezi 4 naradepoje muri OBR yari gitangura ni kijya kigo kijejwe gutoza amataxi n'amakori Bujumbura. Hama ncandagirwa amahirwe ndagenda ndakora ikibazo cyo kwandika baranselektiona ndagenda no gukora mu kibazo cya interview. Narakoze imyaka myinshi nkora ivy'iwanje niteze ko nzovamo akamagagwa ariko maze yapfuye ahera mu nzira nyuma baratuma ko bandi sinaba nkibaye gukora ku kazi. Nkuko nabibabwiye nakoreshejwe n'abantu babiri basangiye ubwoko n'intebe bambwira yuko urimwo ngo yari yicaye ku muntu ngo twadusangiye ubwoko none yasohotse. Rero numva yuko hari amaze kuzamo ibintu by'ubwoko intara n'ibindi ivyo aho kazi rero ncandagahombuko ariko naciye nikorera ivy'iwanje ibintu vyo gukora ama invitation amafotokopi nakorera ku Musaga kujya mbere ariko ari ukuntu kwikorera bifise akamaro nkuko nabibabwiye kuko iyo wikorera uri programa ukavuga uti uyu munsi ndaruhuka akora abakozi ejo nzoruhuka ejo nzotembera donc umuntu agashobora kuba yokora ivyo wenyene yumva ari vyiza. Narabonye vyiza cyo kwikorera nuko nashobora kugira publicité ata muntu angoye nakora ama publicité mu radio ngira mu marumva ishyirahamwe nari naragize ryitwa Imprelove ryashyirahamwe rikora ama invitation n'ibyo by'amafotokopi narakoreye mu ntara nyinshi kandi nibereye i Bujumbura nagira ama publicité mu maradiyo abantu bakashorera batanzi mubaka ukwizerana hagati y'umuguzi n'ucuruza. Ubwo rero 2015 hacatamwo intureka zabaye mwarazibonye aho umukuru w'igihugu yashatse kugira yitoze ikiringo kira gatatu amasosiyete sivile akavyanka bakagira manifestation mu nyuma rero hacabamo ibintu byo guhunga. Twahunze maze kuba nateguye neza hano nshaka gukorera ku Musaga hariho parcelle naguze imaze kwigurisha ndavuga nti kashiremo amahera ndayisiga neza ndahagira neza mvuga nti uburengira nkore ndonke ikomeye cyane ariko uko byagenze ntabwo ariko nabiteguye ariko ntabwo byabaye kuri jeje nyine byabaye ku bantu benshi ndahunga mungi mucankuzo nabone ncanda bandanya wa mugabo wanje ko imprima ama invitation nongera nkorana no mu isoko ngira ngo barahazi nabafise idisha ryukuruye kenshi mugabo nkorana no muri wanje. Iyo rero umuntu yikorera no kuvuga warikoreye kenshi birakugora ingene uheba ivy'iwawe mu nyuma rero naho numva nakora ubuzi bubiri namwe Bujumbura nikorera naho nese nakoze akazi kamwe ngo nuko nikorera ndibuka ko naciye ntangura ikinyamakuru bita Itara Burundi none umunsi kiracari ku murongo. Ico kinyamakuru nagikorana n'ivyo byo gukora ama invitation amwanguka abakozi kurondera amakuru nandi nkasigara mu biro aho bikunda nkigira ahandi nkabandanya ngira connection nkora n'ibiraka byinshi nagiye nkora ibiraka vya Istebo vya gukora ama enquête hamwe n'ivya na INSP nagikoze n'ibindi byinshi nagiye nkora rero nkora muri yo entreprise yanje nagiye nshitse mu cankuzo y'ampriofira cyakora mu nyuma habamwo ivyo guhunga maze guhunga rero
bamwe twagiye dukorana ntashimye kuvuga muri ino video ariko twakoranye neza banyizera mu kumira ko dushobora gukora cyane ku social media ku ma website mu nyuma rero ndavuga nti reka ngire company yanje company rero ikora ama website yamamaza kuko nahavuye mbona yuko ari vyiza ko nobandanya amashuri ndabandanya ndiga online narize ku ma university à distance nka Université de Michigan narize kuri Université de London aho sinagenda nkora ko makuru ndayigira en ligne ntabwo bampaye ama diploma ariko narose ama certificat ariko ubumenyi narose n'ama certificat atari make umunsi umwe ngira nzoyabereka n'ama certificat mfise ama certificat renga 30 nagiye niga ibintu vya coding ibintu byo gukoresha mu gukora ama website ibintu bya journalism kuko urumva nabikoze ntabyize ariko naravyize online ndafise ama certificat atari make yo kuri Michigan University yo muri Amerika banyigisha nyine umuntu ashobora gukora journalism bikoresheje ibintu by'umwuga ariko no mu nyuma rero navuye niga ivya digital marketing nakoze ikibazo cyo muri Facebook mfise certificat na badge izomara imyaka 2 ni kuvuga yatanguye muri 2022 ikazohera 2024 aho rero ndoca nkora ikindi kibazo cenongera mbe mu Meta Certified Digital Marketing Associate. Intango rero nababwiye ni ukwikorera rero iyo umuntu yikorera afita ingene yi programa bikagufasha neza ingene ushobora kwikorera wewe mu vyikora ivyiwawe ahantu nigeze gusoma baravuga ngo umuntu ntayo bakorera 2,400 akorera abandi ko arutwa n'umuntu yinjiza amafaranga yiwe amadolari 100 ni ibintu benshi badashobora gutahura ariko muri make umushahara n'igiturire umukoresha aho umukozi kugira ngo ntakore ivyiwe reka ndabaye nk'akaroro dufate nk'umuntu w'umumetre d'hôtel wa Source du Nil ujya muntu wa Source du Nil ambabarere nimba ariko akurikirana ino video usanga ahembwa amafaranga menshi cyane bakamuha amafaranga kugira ngo ntihagire iyindi hotel aja gukoreramo canke ngo yuguruze ivyiwe kuko aramutse havuye ibikorwa vyaho bica bihungabana nico kimwe n'abantu benshi usanga bahembwa amafaranga menshi mu amasosiyete atandukanye ahembwa amafaranga iyo umuntu rero ahembwa amahera menshi hari igihe gutakaza akazi ngo aje kwikorera usanga atari vyiwe rero jewe ibintu vyo kwikorera n'ibintu shira imbere cyane abantu rero biratuma umuntu atagira ubwoba mu kazi aba ariko agakora neza nagomba ndababwire yuko nubwo bizoshika ukikorera ntiwice akazi k'abandi ahubwo umunsi uzobona utakigashoboye ni vyiza kugatanga ukagaha abandi ukavuga yuko utakibishoboye hako wonona akazi ni kuvuga rero yuko kwikorera ni vyiza cyane kurusha gukorera abandi ariko mu gihe utarashobora kwikorera ni vyiza gukorera abandi neza ku buryo naho uzogenda bazovuga bati twarahombye umukozi kuko yadukorera neza kuko yari umukozi w'umwizigirwa ukabikora nk'ivyiwawe umuntu rero iyo umaze kwiyubaha ushobora guca wubaha n'ivy'abandi ugakora wizera cyane yuko uri gukorera abantu bazogira icyo bagufashije muri kazoza abantu bazogira icyo bagufashije umuryango wawe utakihari kuko uba wakoze neza rero kwikorera rero ntibisaba amafaranga menshi je natanguye kwikorera mfise 600 nari nguranye umuntu ariko ico gihe naguze akamashini n'akaimprimante ubumenyi bwo nari namaze kubanda bufise buke nkuko namo nabibabwiye umutahe ugabuyemo gatatu ni kuvuga ubufise umutahe mutwe wewe nyene capital physique hakaba umutahe w'ubuhinga ubyo bita capital technique hakaba n'umutahe w'amafaranga icyo bita capital finance rero iyo ushaka kwikorera utegerezwa kubufise basi n'iburi bitatu bibiri vya gatatu by'umutahe wawe ni kuvuga ufise uriho ukomeye hamwe n'ubuhinga ingene ukora ivyo biba bimaze kuba bikwiye ivyo amafaranga ntibisaba ko ufise amafaranga menshi bisaba amafaranga make cyane kuko arakarorero ko umuntu yigeze kuduha
ko umuntu yatanguriye ni umupatro wa Farisana bavuga ko afise ihinguriro ry'ifu i Bujumbura, yatanguye akora ibitumbura. Abatabizi ni amandazi, yakora amandazi agatangura gukora ikiro kimwe, mu nyuma aradugagira 5, mu nyuma agira ibiro 10, mu nyuma agira umufuko wose. Amaze gukora amandazi canke ibitumbura mu mufuko ku munsi, ugenda urahera ku munsi, niyo yumvira ati mbega ubwo uwodandaza ifarine ntiyokunguka kurusha ko nanje nja kwirangura nkongera nkakora ibitumbura. Caragenda ararangura ifarine, atangwa kuranguza ifarine, hama mu nyuma ariyumvira ati iyi farine ko nanje ndayirangura, ubwo uwogenda akagira entreprise naho ikora ifarine. Yahavuye aronka rero ingene ashika mu gihugu cyo hanze, aragenda ashaka babaza ati iyi entreprise ndayitwaye iwacu mu Nyakangahe n'abakozi bamenyereza abandi. Yaciye avuga amafaranga atari make yaramaze kuyaronka. Yahereye gukora ibitumbura, yatangiye gukora ibitumbura ibiro ikiro kimwe 2, 3, 4, 5. Mu nyuma araronka yo kurangura umufuko wose, mu nyuma arangura imifuko y'ifarine, mu nyuma nawe atangura kuranguza. Mu nyuma rero acaje gukora ubwo ruganda canke iryo shirahamwe iryo hinguriro rikora ifu y'imikate n'ifu yo kurya n'ibindi. No kuvuga yuko rero umuntu iyo yikorera biroroshe cyane ko abonaho byamugoreye, hama agashobora gukosora, no kumviriza abakiriya bawe. Ikintu wokora no kutimvirira abantu. Maze kuba nashitse mu gihugu nahungiyemo kimwe cyo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko, narimviriye abantu baho, ndabiyumvirira, ndavuga nti biriya nahora nkora n'ubu nshobora kubikora. Ndagenda ndafata ama triplex, ndakatisha ibimanyu byinshi, ndakatisha. Ndagenda ndavuga nti nzoca nza ndashirako amafoto, hama yandi baza bamanika mu mazu, amwe bamanika mu mazu. Rero ni ikibazo nagize rero nuko nasanze utoye inzu y'abandi kubizira. Rero nico gituma rero imbere gukora ibintu by'iwawe hari ibintu bitari munsi ya 3 canke 4 utegereza gukora kugira ngo ushobore gukora ibintu by'iwawe. Rero kugira ukore ibintu byawe rero nuko wewe ego uba waravyumvire cyane umugambi wawe ukaba waramaze kuwukora. Iki coco ushoboye kuwandika umugambi ukawandika nivyo, ariko noto wandika ukaba warabiyumviriye. Rero jewe umugambi wanje nagiye aho hantu nja kushira mu ngiro kandi ntanawize ko neza. Ukuvuga ikintu nategereza kwiga n'ikintu ni ukuvuga ngo uriga emplacement ahantu ugomba gushira ibitandatu byawe, ukabanza kuraba environnement yaho, ukaraba ingene hameze abantu, ukaraba haca abantu nuko abantu bari ku mpera y'ahandi. Rero jewe nagiye cyane ku mpera, ikosa rya mbere. Ikosa nakoze rigira kabiri, nariyumviririye abakiriya, kwimvirira abantu. Ko nariyumviye ko nzokora ibintu byo kumanika mu mazu, amajambo y'Imana, amafoto y'iki, ntazi imico y'aho hantu ingene imeze, ingene ko abantu bapfa kutobagura ku nzu canke kumanika ku mazu. Aha rero ni ukuvuga wimviye emplacement, urarabanza uraraba ico iyo emplacement ibirimo na psychologie y'abantu baho. Umuntu ushobora gufata uje kudandaza ku musigiti, wande musigiti ngo twashire inyama z'ingurube, oya. Unukuraba no mu bakizwa niba ari abakizwa benshi nucushije jana y'akabari cyane amaroje n'amahoteli, ntari ibintu utazohadandariza kubera imico y'abo bantu itazoba ihuye n'ivyo wawe ugomba gukora. Rero ugize rero emplacement mukayiga neza, umugambi warawize. Bugira gatatu nukuraba abantu mugomba guhiganwa kuri uyu soko yawe, les concurrents potentiels. Abo bantu muzo dandaza bimwe ukavuga uti mbega none jewe ko mfise ibidandazwa nzanye ibi bintu abandi ko bari babifise, ni giki nzanye kirushica abandi, canke ibi bintu aha hantu habuze
ngomba nzane ukazana ikintu gishasha kitari bwaze naho ukiyumvira ati ese iki kintu bazokikunda utazoza kuzana ingurube ku musigiti. Ikindi rero nico kigira gatatu cyo kwiyumvira neza ikintu aho abo bantu baba bakeneye ikintu uzanye gishasha abakonkira bawe ni ikintu barushije ikintu uzoca ubarusha ikintu uzanye kirushije abandi abakonkira abafise iki ngomba kubarusha iki ni iki ugomba kuzana abakeba bawe kugira ngo bashobore kuba nawe wo bashira hasi. Ndibuka nkora ku Musaga ikintu nari mfise nari ndushije abandi kandi cyananiye benshi ni ikintu cyo kuvuga urakoze umukiriya agushoreye ukamubwira ngo urakoze. Mu bakozi banje ikintu batangura kwiga abo twakorana kavuge ngo abakozi twakorana kubera bari bafite inyungu nanje nkafite izindi no kuvuga ko uko biri kose yarose amafaranga menshi ubumenyi yararonse abo twakorana rero ikintu nabanza kubigisha n'igiki abwira ni umukiriya aje kugira photocopy ya 50 untabara mubwire merci utari mubwiye merci jewe tuzobipfa niko vyagenze rero abantu abandi baraza bakabikora ko jeje natanga kubikora ico gihe nta narimviye ndavuga ni kahama kwiki ndavye abantu bari bahari hama barashorera mugabe ko abantu baza bakonkira rero nabo bakaza bakagira photocopy agaca amafaranga atitaye kwiyumvira ngo umukiriya mwe keya nkizi wacu. Abantu rero nibwo amatara acika nka groupe canke naho yabahari barashobora gutonda muri Embriove abandi bantu bari bafise ivyo bakora nk'ivyo bakicara badafite abakiriya ariko iwacu bakavuga bati reka turindire naho bari umurongo w'abantu 10 bakadushorera kubera twara abantu twadufise keya umuntu twaramuha agaciro tukamubwira tuti urakoze bakibaza ati none urakoze ni ya photocopy imwe ya kapapuro ka 50 na foto ye canke ni ikindi kintu. Rero bobo ntibavyumva ariko nagomara kugene iyo ufise abakonkira uraraba ikintu cyo tuma abo bakonkira ubigize inyuma. Ikindi kintu nakora kugira ngo abakonkira banje baba bari mu gisagara ca Bujumbura n'abandi bari hirya no hino mu ntara ico nari ndabarushije n'ikihe nico nari ntamwe kubaka cicizere umukiriya ashoreye nkamufata nk'umukwe hama akaba yagize commande kanaka y'ama invitation nkaca mfite izindi ndamurengereje ko ari hagati mu gihugu nawe nkaca ndamukorera n'ingoga nkaca ndamurengereza ko n'izindi akumva yuko umuntu yashoreye wanje yacegenda akabwira abandi yuko hariho umuntu akora ama invitation meza aruta ayabandi. N'ubu rero mu gukora ama website ndavuga ni ntabwo ndagukora website yonyine ndagukorana na page za Facebook Instagram nkakukorana na ad habari akantu nongera ko kugira ngo nimba mfise abakonkira ndabe ingene nshobora kuba kasadom kubigizayo ansigare ndi kwisoko y'akazi. Ni ikindi kintu rero no kuraba umutahe ibikoresho kufise uravye byo abo bakonkira afise n'ivyi wawe no kuraba yuko ushobora kubarusha. Ikintu rero nabonye kigora abatari bake kindi yo wikorera no gukorana n'amabanki. Amabanki cyane mu Burundi tuzi yuko amabanki ameze nk'abasuma kubera nibatanga credit byoroshe bakusaba mu hypothèque kandi batakunyabukirije amafaranga akaza mu gihe gitare kinayakeneye. Ariko gukorana n'ama institution financière ni ikintu kimwe kifasha mu kuduza umutahe. Bariya baduze kera barabikoresha by'amabanki rero n'ubuye ni amabanki nubwo bavuga ko ari abasuma ntabwo ari abasuma bose no kuraba ingene basubira kuri microfinance mugakorana amafaranga ukaya ayiwawe nayo ku kazi ukaraba ingene ushobora kuyatandukanya. Ivyo rero byofashe cyane mu gihe ushaka kwiteza imbere mu gukora ivy'iwawe no kuvuga nubwo abari ivy'iwawe ntabwo ubigera uko ushaka byiza urabisepara kuvuga ati ibi nibyo ku kazi ibi nibyo muhira aya mafaranga nayo nihembye aya nayo giye gukoresha ivy'iwanje. Rero inshuti bagenzi nagoma ndababwire ni
bandanye mwimvira kwikorera nibwo ukoreye ubundi mukorere neza ku buryo bidakunze ko bikorera abazoba bagukoresheje bazovuga bati hari haraciye umuntu avuga hamwe bishitse ukagenda bavuga bati hari gengeri cyavuye hahora umuntu ariko nawe hari ndibuka no mu bakozi twakorana jewe hariho umuntu batamusanzeho wabona umukiriya agiye cyangwa asanga ubundi nanje umuntu wese yafise abakiriya biwe mu isanzwe baza bamushima care yabo basasanzeho kanaka ukabona uko umukiriya vraiment umengo hari akanabuze gatoya ni ukuvuga rero nawe nubwo uzoba utarikorera ni ukorana ingufu wirinde ubute wirinde ishari wirinde kuvuga wirinde ikintu cyo kwidogera ku kazi ni ukuvuga ushaka kongeza umushahara ukora byinshi ahubwo ntabwo ukwega amaguru kugira ngo bunguke make ahubwo raba ingene werekana yuko utanahari byo nagorana mu gihe babona yuko winjiza neza amahera nta kizobuza batakongera nubwo nababwiye ko ari igiturire abakoresha baha abakozi kugira ngo bakore ivyabo mwihangane abatarakora ivyanyu mwihangane ejo mushobora kubishikira ariko no gukora ivyiwawe ntibikubuza no gukorana n'abandi neza ni kuvuga kora akazi neza nk'akiwawe hama ejo kaguteza imbere gateza imbere umuryango gateza imbere n'igihugu muri rusange kuko uteye imbere n'igihugu kizoba giteye imbere naho butaha rero mwari kumwe na Jerome Kanzabukeye abatafyonze kuri subscribe abatabikora mu bikore abandi mugire kuri share mugire comment mu comment nanje mbone ko ndi kumwe namwe naho butaha